kibazo kijanye n'imvugo y'umukuru w'igihugu yishura umukuru wa Oricom Gabriel Rufyiri avuga ati Gabriel n'umunebwe ishinga kwiyicarira mu biro i Bujumbura kandi ivyumviro vyiwe biraboze. Ni imvugo vy'ukuri itabere n'umukuru w'igihugu kuko ayo majambo ari niyava ku bwacu yobavahe. Bwa mbere twarabonye bavugana neza kuva ari ino hanyuma arataye Burundi, turabona ari mu manama nawe turamubona arimo aramuha amadosiye, turamubona yakirwa n'umushikiranganje wa mbere kandi amukengurukira ku vyiza arimo arakora mu Burundi. Yamara rero tugatangazwa ni ngene yashitsaho. Ku bwacu gituma yashitsaho nuko ijo bundi yose akavuga ati umukuru w'igihugu ariko aravanga amabanga y'umukuru w'igihugu ntavangika. Kuko ibwirizwa nshingiro ravuga neza riti kuva hato umukuru w'igihugu mushasha nta bindi bintu asubira kujamwo, nta bundi buzi asubira gukora, icabwiza gukora no kurongora igihugu. Ivyo navyo si Rufyiri yabivuga, byanditse mu ibwirizwa nshingiro mu ngingo y'101. Kandi ico gihe kandi yarongeye aravuga ati umupfasoni mukuru w'igihugu arivanga cyane mu by'igihugu, ati ku buryo harimo haraboneka n'inkurikizi mbi bizijanye nuko kwivanga k'umutambuka y'umukuru w'igihugu mu mabanga y'igihugu. Nibaza ko byashabuje rero umukuru w'igihugu. Ku bwacu twumvise ivyo dukuramwo ibintu bine bikurikira. Icambere nuko hagati ya leta muri leta nyene uravye umushikiranganje wa mbere n'umukuru w'igihugu gati y'abantu babiri batumvikana kuri politike y'igihugu. Kuko ntako umwe yoshimira uyo mukuru wa Oricom wundi nawe akamumwirekana kumenga ntaca maze arimo arakora ibitari vyo. Ico ni cambere. Ca kabiri byerekana ko umukuru w'igihugu ibwirizwa nshingiro atarigera umutwe kuri ca hambavu, kuko mwibuka yavuga ko aterekana ivyo atunze ngo kubera ko ibyo umuntu atunze ari banga ryiwe ngo kandi atamwanya yobironkera. Guca ku bintu bwiza nshingiro umukuru w'igihugu mu bisanzwe no guhemukira igihugu, kuko nivyo abwiza kugendera ko niga dutwarira ko twebwe abarundi. Ica gatatu nuko yerekanye ko aba bantu bari mu mashira hamwe adaranye ibitaro vya politika atakibanza bafise mu gihugu c'u Burundi. Nababwira ati ne batahe, ashaka ko bataha bakora ivyo yipfuza gusa badakora ivyo amategeko abarekurira. Ubwa kane umukuru w'igihugu araneteza akavuga ati jewe nzobandanya ndima, nzobandanya norora, nzobandanya ndandaza kuko ndiko ndagwanya ubunebwe. Ivyo si ivyo umukuru w'igihugu turabisubiramwo nkuko Rufyiri yabivuze, nanje ndabisubiramwo. Siko bigenda, umukuru w'igihugu ntadandaza, kuko kudandaza bisigura yuko uri kurarondera inyungu wawe z'umuryango wawe wibagiye izabo warahiye kugiye gukingira, izabo warahiye kugiye guteza imbere. Ni naco gituma ndetse abarundi barimwe baricwa n'inzara. Jewe nkavuga nti nahagarike akora ivyo amabwirizwa amusaba.